Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri bamwe bashizwe ko mugambwe seneri ndetse ibiriko biraba hagati yabo n'umunyamabanga mukuru mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Burya uwavuze ngo politike n'umukino muremure cyane, n'umukino munini ugiyemwo atazi ivyagiyemwo n'undi arahura n'ingorane ntiyabeshe. Kuri ubu bamwe barongowe na Nestor Girukishaka wamurwa yakuyeho agatorwasa muri seneri nibo bantu bahangetse cyane. Reverano benshi bati Reverano Ndikure n'ubundi ntafyina. Tugiye kubageza ko ivyabaye ku munsi w'ejo uheze kwigenekerezo 16 ndamukizo uyu mwaka wa 2024. Turaza kubabwira ku vy'amafaranga umuriyaridi aba bose uko ari wa murwi w'abantu 10 bari baremerewe n'umugambwe CNDD-FDD biciye muri Reverano Ndikuri. Gusa amafaranga akaba yararonse abantu babiri gusa bahabwa miliyoni 50 undi miliyoni 50. Abandi bose baracategereje amaso yaheze mu kirere. Ubundi bisha gutangura Reverano Ndikuri niwe wa mbere warondeye aba bose barongowe na Nestor Girukishaka ngo bafatanye gusambura umugambwe seneri. Kuri ubu noneho abo Reverano Ndikuri yiruka ko nibo noneho barimo kumwiruka ko bamusaba umwanya ngo bavugane. Ubundi muri wa murwi w'abantu 10 arimwo n'abashinga amateka bose ngo bari baremerewe muri aridi w'amarundi. Muri abo bose rero babiri gusa nibo baronse, harimwo Nestor Girukishaka n'icegera cyo mu mabanga yahawe yo gutwara seneri basubira honorable agatorwasa. Ku munsi wa mbere rero uko bose ari 10 bari basavye murantunge muri weekend iheze. Ku munsi wa gatandatu nibwo bose bandikiye ikete umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverano Ndikuriyo bamusaba umubonano kugira ngo bamubwire ingorane bafise z'ukuntu birirwa baratukwa kandi ata amafaranga bahawe. Bakaba bagira bati twebwe turashaka n'imiburiburi tuzire ikirukuri, duhe amafaranga mwatwemereye byibuze tugume dutukwa, kuko ngo nubundi vyaramaze kumenyekana hose ko hari amahera mwari mwatwemereye imbere yuko dusambura imbere yuko dukuraho umushinga amateka honorable agatorwasa. Reverano Ndikuri ati mwese nta kibazo muzaze buri wese ambwira ikibazo afise. Ku munsi wa mbere rero igenekerezo ya 15 ndamukiza uyu mwaka wa 2023 Reverano Ndikuriyo niyo sangwa yari yabahaye kugira ngo baje kubonana. Aho rero inama nshinga amateka nibwo yakoranye nayo, kuko harimwo abo bashinga amateka bo kwa Nestor ntibabaye bakigiye kubana na Reverano Ndikuriyo, ahubwo bo bitabiriye premiere y'inama nshinga amateka. Reka bari nabwo bayisabwira Reverano Ndikuriyo ko bahindura isango bari bitegekanijwe ko bahurira ko. Bavuye rero mu bikorwa vy'inama nshinga amateka nibwo batelefonye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverano Ndikuriyo ivya wa mubonano, nawe ahita babwira ko bagomba kubonana ejo haheze. Ibi tubibutse ko vyabaye ku wa mbere, mu nyuma Reverano Ndikuriyo we ababwira ko ku munsi w'ejo heze ku wa kabiri igenekerezo 16 ndamukiza uyu mwaka wa 2024 ari bwo ari kuba afise umwanya. Ikibazo nyamukuru n'ubundi cari kindi c'amahera bari baremerewe. Muri wa murwi 10 abaronse nkuko nababwiye harimwo Nestor Girukishaka na Leopold, bose bahawe miliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi n'undi ahabwa miliyoni 50. No kuvuga ko muri wa miliyaridi Ndikuri yari yemerewe wa murwi w'abantu 10 abaronse ari babiri baronkamwo miliyoni 100. Miliyoni 900 rero nazo zikaba zigitegerejwe. Muri uwo mubonano Ndikuriyo Reverano Ndikuriyo yabanje kubasaba ko bo kwigabura hakajayo bakeye, ariko bose baravyanse basigura ko bari bamaze iminsi batuma ariko ntibigende neza, ko yari ciza ruko bose bohishikira buri wese akavuga iri muniga. Reverano Ndikuriyo yarabemereye abahereza umubonano ku munsi w'ejo wa kabiri, baricara bategereza. Gusa mu gushika basanze Reverano Ndikuriyo n'ubundi muri office yiwe mu biro vyiwe ku ngoro y'umugambwe Permanence Nationale afise abandi yariko arumviriza. Yari afise abashitsi babiri, ariho niho bategereza abo
mu nyuma baza gukurikira. Mu kubakira rero Reverano Ndikuriyo yahamagaye babiri gusa, umwe mu bakiriye za miliyoni 50 n'undi umwe mu batarakiriye amahera. Abo basigaye baricaye bategereje, bakaba ngo baricaye bategereje nk'isaha n'inusu bategereje abo babiri binjiye kwa Reverano Ndikuriyo kugira ngo bumve ico bavuganye. Uwo mubonano w'abo babiri nk'uko ngo igihari, nk'uko amakuru yacu adushikira, ngo igihari nuko vyarangiye nabi cane hagati yabo na Reverano Ndikuriyo. Abo babiri mu gusohoka ngo nibwo basohotse, abandi nabo batyaza ibirenge ngo bagire binjire baje kubana na Reverano Ndikuriyo bamugire iryo bagona. Gusa abo basohotsemwo kwa Reverano Ndikuriyo basohotse babwira abo 8 bari basigaye ko vyaheze, ati mureke tubabwire ivyo atubwiye. Mu gushika imbere ya Reverano Ndikuriyo yaberetse vyose batakoze mu mafaranga yari yabahaye, ndetse ngo ntibayakoresha neza. Inyuma yaho bari bamwijeje ibitangaza ko bagiye gushira Rwasa hasi cyane, Sineri bakayigira ubunwenwe. Aha ni naho tuza kugarukira kuri rya koraniro kaminuza ryabaye bakuraho umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa. Mukumviriza noneho ahana ibintu vyaciye vyunyukira. Ndikuriyo ati ejo bundi mutegura ikoraniro kaminuza nabahaye amafaranga menshi yo gutegura rya koraniro n'ubundi ryo gukura ko Rwasa. Uti amasoko yanje yambwiye ingene Otrako zaje uko zangana, muri make bamusavye ngo amafaranga menshi bakoreshamwo amafaranga make cyane. Mu kwisigura imbere ya Reverano Ndikuriyo rero nabo bati si twebwe Otrako n'imvura. Uti imvura yaraguye hama bamwe bari bahawe amafaranga yo kwitabira nabo barinyegeza ngo batinye imvura banka kujayo. Gusa igihari ngo nuko abo banse kujayo n'ubundi banse kumaramara no kwitwa abagambanyi bo kwa Rwasa nyuma yaho bamaze kuronkera agafaranga. Aha rero ngo hari haje n'abandi baturuka mu yindi migambwe itandukanye, harimo nk'umugambwe UPD Zigamibanga, hajemwo Imbonerakure n'abandi bahawe ubutumire n'amafaranga ngo bitabire iryo koraniro kaminuza, kandi abo bose ngo bari bahawe uburyo butari buke, bagomba kunguruzwa ndetse no guhabwa imfungurwa za saa sita. Abo bose kandi mu migambwe yabo n'abantu bafise amabanga akomeye cyane, nk'abo bavuye muri UPD Zigamibanga. Ndikuriyo ati mu makuru mfise nabahaye amafaranga, none nayo nabahaye nta na kimwe ca kabiri mwakoresheje. Ngayo makosa rero niyo yatumye ivyo nari nabemereye nanje ntabishira mu ngiro, kuko mwarantengushe cyane ku masezerano twagiranye. Nabo bati twe turakora kuko ivyo muba mwadutumye tubikora neza. Aha rero niho Reverano Ndikuriyo yababwira ko ngo bagiye gukora inama, gusa ngo ukurikije ayo makosa yose yabaye umwe wese ngo vyibuze bazomuha miliyoni 50 kuri ca gice, n'ubundi miliyoni 100 buri wese yemerewe, buri wese azohabwamwo inusu. Bumvise ko azobaha inusu babanza kudida imigeri. Aha rero harimo Nestor gira uko ushaka, bamwe bahabwa 50 nabo bati natwe muzotwongere. Nibwo Reverano Ndikuriyo yabasubije ko ico bazociga ko. Andi makuru duhejeje kuronka nuko avuga yuko n'ubundi Reverano Ndikuriyo muri ya mahera yose abahereza we ayabaha nta numwe abanje kugisha inama, ahubwo we akaza kubitanga muri raporo, abitanga ku bakuru, harimo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ababwira ko n'ubundi umuti warangije gukorwa. Ubundi ngo kubima aya mahera ngo nugufata ba Nestor n'abandi bose bari ku ruhande rumwe babashinga amateka 10 akabagwiza ubusa, kuko n'ubundi imiraridi muri CNDD-FDD birazwi ko ari udufaranga duke cyane. Ngivyo bakoze rero, ngivyo bakoze aba vyaramaze. Benshi bakabona ko n'ubundi Nestor gira uko ushaka n'abari muri wa murwi 10 batanguye kuburabuzwa mu bikorwa vyabo, ndetse n'amasezerano bagiye baragiranira n'aba CNDD-FDD bakaba batanguye kwihindukwa. Ni mu gihe kandi bivugwa yuko gushika kuri ubu hari bamwe muri babandi 10 ngo bariko bariyumvira gusaba imbabazi umushinga amateka Honorable Rwasa ndetse n'inyankamugayo zose aho ziri mu gihugu, ngo kuba barabaye inkunda mugayo, ngo nubundi kuko bamaze kumaramara ngo ntaco bagihisha kuri ubu. Ivyo ayo mafaranga vyose barabigaruka ko, bakavuga ko no kuyasubiza abo yasubiza gusa bagasubirana iteka ryabo.
Ubu biravuga kandi ko muri wa murwi w'abantu 10 bagambaniye Honorable Agathon Rwasa ngo nabo boba batanguye gucikamwo ibice. Turacarondera ibindi biriko biraba gusa igihari nuko nabo wabona ko bahenzwe kuva kera na Reverend Ndikuriye umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Kandi nanone igihari ngo nuko mu vyo bari bemerewe harimwo ko uko ari 10 bazaronswa ibibanza 10 mu nama mu ngoro y'inama nshingamateka dukurikije amatora zo mu mwaka uza w'2025 ngo nabo kuri bamwe bakaba baratanguye guta umwizero wo kuzicara muri ivyo bibanza. Reka turindire turabe ico iminsi izodusigira. Unduti ikiyabo n'utubeba umubabaro w'umumenyesha makuru ari mu Burundi nyuma y'ifatwa rya mugenzi we Sandra Muhoza. Hari umumenyesha makuru yatanze intahe ku vyashikire Sandra Muhoza wamenyesha makuru kuri ari mu minwe y'iperereza. Hari umumenyesha makuru yatanze intahe kugira ngo aserure akababaro kiwe. Aravuga ingene abamenyesha makuru bari mu Burundi batuntuzwa n'amarementanya abakorerwa ngo keshi bagahamagarwa na Petero Nkurikiye gufata amajwi n'amasanamu yayo marementanya bakemera bakabikora, ariko bakabikorana ubwoba kubera bazi ko nabo bashobora kurementanizwa akanya kariko kose. Uyu rero akabagereranya leta y'u Burundi n'ikiyabo kinini, abamenyesha makuru nabo abageranya n'utubeba dutoya, maze ngo cakiyabo kigategeka utubeba gufata amasanamu y'ingene akandi kabeba kariko karibwa. Yagize ati nimba hari ikintu ca mbere kidutuntuje twebwe abamenyesha makuru dukora mu Burundi no kubona bamwe muri bagenzi bacu bafatwa n'ikiyabo kinini hariyo leta y'u Burundi tukarira tukikumbagaza ataco turi bukore, kandi tubizi neza ko mugenzi wacu yarenganijwe, tubizi neza ko ari kazira ubusa, ariko kubera n'ubundi turi nk'utubeba imbere y'ikiyabo kinini tukabura ico dukora, tukamaramarira mu gufata amasanamu kugira nyene tuyasangiza abantu, kuko atakindi kigwanisho dufise cyo kwikingira no gutabara bagenzi bacu bazira umwuga wabo. Ngibiriko birashika kuri Sandra Muhoza bisa n'iterabwoba ritanguye gukorerwa abamenyesha makuru, kandi turabimenyereye cyane iyo hegereje amatora nk'uko vyama bica bigenda. Abategetsi ngo bariko baratwereka ko kizira kuvuga ibitagenda neza, ahubwo ngo bashaka ko tubatera amashurwe tuvuga ivyiza gusa. Ngo boho mbona bariko bashaka no kumera nk'abatwinjiza mu mugambwe ku nguvu. Mugenzi sinzi ko hari ubushobora gutahura umubabaro n'agahinda twebwe abamenyesha makuru tugiriye turiko dufata amasanamu canke iyo cinjire. Petero Nkurikiye yaduhamagaye muri ya manyanga yabo yo kwemeresha ikintu umuntu ku nguvu imbere y'ibinyamakuru, ngo turababara umutima ugahakwa guturika, umwe wese akibaza ko nawe nebuca kabiri bikagenda nk'uko. Ngo birabaje kubona umuntu azira ko yakoze umwuga wiwe. Rero ngo mugenzi wacu Sandra nimba hari icyo azira canke ariko aratohozwa ko najanwe imbere y'ubutungane bareke kumunyegeza. Ivyo ni iterabwoba bariko bagira twebwe abamenyesha makuru. Ngo ubu tugeze ahantu twandika inkuru zimwe amatelefone agaca acana ko ngo futa ivyo bintu mwanditse, kubera ubwoba tugaca twemera tugafuta nk'amakuru y'ibitoro, isukari n'ibindi vyankenerwa twarumiwe twabuze iyo twovuga. Mugenzi ngo kino gihugu cacu kirarushe ku mpande zose, uwovuga ko kumenyesha amakuru birimwo umwidegemvyo na mukeyi ngo yoba abeshe cyane. Akaba ubu butumwa tubasangije akaba ari n'ubundi ubwatanzwe n'uwo mumenyesha amakuru atabariza mugenzi we Sandra Muhoza yafashwe n'urwego rw'iperereza ry'u Burundi. Aya rero niyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyona ko kugira ngo tujikanwa nayo dushikiriza, usangize bagenzi bawe kandi no makuru abo baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Nandi menshi turiko tubategurira mu kanya gato turaza kubageza ko ingene ngo mu mugambwe CNDD-FDD naho bahavyutse zuguru cyane kubera rwa rwandiko abasaseridoti ba Ecclesia Gatolika murantunga abepiskopi ba Ecclesia Gatolika banditse ku munsi wa Mungu. Nandi menshi rero no Muhoza TV Imana ibahezagire.